Mwiriwe neza mwese. Turahaye mwiriwe na mwebwe mwese turi kumwe ku nsamirizi. Umukama tumukengurukire kusubiye kuduha kwicarana nawe aka kanya ngo atuyagire kandi yongera atuzimane. Handi haza mbere ijambo ry'Imana rikatwereka ko ubucuti hagati y'Imana n'abayo n'izimano nziza y'ubugeni. Ariko Mukama agashima ko twinjirana muri iyo nzimano kagahuzu keza yatwambika mw'ibatisimu, ariko gahuzu k'ubugeni tuzoserukana mu bugeni budahera bwo mw'ijuru. Muri Ukaristiya n'akaryo ko guhonja ako kanyamuneza ku munsi mukuru w'ubugeni utazohera hariya mw'ijuru. Twitegure dusaba Mukama wenyene mu kigongwe ciwe adufashe gusubira kwambikwa ku gahuzu kera de, aducyorore ivyo vyose vyagacafuje, ivyo vyose vyatosekaje ibatisimu yacu, atugabira umutima mushasha, atugire bashasha igihe cyose twinjiye mu bugeni bw'umwagazi nk'uko muri Ukaristiya. Igisoma ca mbere, ibyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Ngiri iriyazo n'Umukama, nzokubahiriza izina ryanje ry'agakura ryatukishijwe mu bihugu, izina ryanje mwatukishije hagati muri vyo. Niho ibihugu bizoheza bikamenya yuko ari jewe Mukama, igihe nzobamenyesha muri mwebwe yuko ndi mweranda. Nzobakura mu bihugu byose, ndabakoranirize mu gihugu cyanyu. Nzobasukako amazi y'umusarara mutiyorogwe, nzobatyorora umwanda wanyu wose, mbakure ku bigirwamana mwari mwemeye byose. Nzobaha umutima mushasha, mbashiremwo ubwenge bushasha. Nzobakuramwo wa mutima w'agatimatare, mbasubizemwo umutima woroshe. Nzobashiramwo umutima wanje, ndabahe gukurikiza amabwirizwa yanje, kuzigama amategeko yanje, no kuba intatana mu ndagano. Muzogerera mu gihugu nagabiye ba sokuru banyu, muzoba igihugu canje, nanje mbe Imana yanyu. Iri ni ijambo ry'Imana. Nimuhorane n'Umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda, inahazwa Mukama. Muri rya minsi Yesu yaciriye ishengero y'umugani ati, ubwami bw'ijuru busa n'umwami yariko araringaniza inzimano z'ubugeni bw'umuhungu wiwe. Araheza arungika abasuku biwe guhamagara abatumire ngo baze mu bugeni, nabo baranka kuza. Asubira gutuma abandi basuku ngo babwire nyabatumire bati, naringanije inzimano, ibimasa n'ibindi bitungwa n'abaze byose byatunganye, nimuze mu bugeni. Ariko bobo babarabutwa ininga barigira. Urubugiye kwirabira itongo, urubugiye kwidandariza. Abandi nabo barengera kuri ba basuku, barabakubita, barabica. Nyamwami ngo avyumve arashavura, arungika ingabo ziwe guhonya bano bicanyi no guturira igisagara cabo. Abwira n'abasuku biwe ati, ivy'ubugeni biri mu buryo, ariko abari batumiwe ntibari babikwiye. Gende rero mu mahwane y'inzira, mubwira abo mubona bose baze mu bugeni. Nyabasuku baca bihereza amayira, bakoranya abo bahasanze bose,
ababi n'abeza, ingoro y'ubugeni iruzura. Umwami rero yinjire kuraba abazimanwa, arabukwa utambaye ivyambagwa bikwiye ubugeni. Amubwira ati, mbega mugenzi, winjiye ngaha ute utambaye ivyambagwa bikwiye ubugeni? Uno nawe aranuma. Nyamwami abwira abasuku biwe ati, nimumubohe amaboko n'amaguru, mumute hanze mu mwijima yaja kurira ko manyamenyo. Kukaba nkako hahamagagwa benshi, hagashimwa bake. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere tubandanya dukura mu buhanuzi bwa Ezekieli, Mukama aravumereye ijambo rikomeye cyane, ijambo ryaho afise umugambi mushasha wo kugabira isi yose mutima wayo, mutima w'Imana. Aya majambo twibuke ko Ezekieli yavuze mu gihe abanyisirayeli bari batwaye ku imbohe hari Babylon, bagowe ayikivumvu, bagowe menshi. Kubona babwira gutya, Umukama akavuga ijambo nk'iri, ni ikimenyetso cy'uko bwa mbere Umukama wenyene kuba yararetse bakagenda hari Babylon si ukwimara ishavu, ariko arategura igihe gishasha, umutima mushasha mu gihugu ciwe. Hari igihe ducwa ko n'ivyago bidasanzwe, ariko usanga umenga niko harimwo amahano y'ivyo tuba twikwegeye twebwe nyene. Mugabo Umukama ntatsindwa muri ivyo nyene, akazana namwo iyo tumenye kwihweza neza ico bitubwira, ico bitwigisha, ugasanga turakuyemwo umuzirikanyi mushasha, umutima mushasha, turakuyemwo icigwa. Ntihagire ikintu co gucako c'icago, eka mbere canke c'inyosha mbi, c'icaha mbere, ngo ugende utagikuyemwo icigwa, akagohe Umukama yakuvuniye, kuko nta gitsinda Imana na kimwe, naho coba ari igicumuro kigoye gute. Kumenya kwinjiramwo urabisha ayandi maso mashasha, uko Imana ibona ibintu, urashobora gusanga Imana izananyemwo kugira ngo ikugurure inzira nshasha, ikugabire umuzirikanyi mushasha. Naco gituma imbere y'Imana atanumwe yagenewe gutakara no kuzimira, naho uri mu bintu bigoye gute. Kuko aba banyisirayeli kwitwa ko bari mu buhungiro, no kuvuga barangaye. Burya iyo twaguye mu bintu bibi, tuba twangariye kure y'icyo Imana yatugeneye. Ariko Imana ntiduhebure, ntidutane n'akabando, igafatiraho nyene kugira ngo ireme umuzirikanyi mushasha, ireme igihe gishasha. Mbega ubwo bwoho twebwe turiko turiraba mu bidushikira, canke ibishobora kuba bishikira uwundi, ubwo hari igihe twugurura umwizero ushika ngaho uko Imana ishobora gukora ikintu gishasha mu muntu, yuko Imana idashobora gutsindwa na ya migani usanga twebwe ducira abandi kandi kenshi tuyicira abandi, kuko iyo hageze kugwicira umwe wese ariyorohereza, ararondera les circonstances atténuantes yamarondera ibintu bishobora kumusigura. Ariko iyo ageze ku wundi, ahubwo akarondera ibintu yogira ati byo muhezayo, nta n'inkono y'itabu uzovamwo, yakariye ntigata, wewe nta kundi, twarahevye. Hariho amazina mwamwe baca n'akamano, ukamenga n'ibintu bizibira, ukamenga mbere birazibiranije umuntu ku buryo womenga n'Imana
ntakishobora. Imana ikavuga iti mfise umugambi mushasha wo gusubira kwisubiza izina, kuko iyo Imana idukijije niko ibirondera kudukiza, ariko kandi ibiri kwirininahaza muri twebwe. Mugabo kandi twumvise yuko Imana hari icyo ibabwiyemo iti mwaratukishije izina ryanje, ntimwarihesheje icyubahiro. Aha hari kumvikanamwo ingene umwe wese arafise uruhara rw'ubuzima bwiwe kugira ngo Imana ininahazwe muri ubu buzima. Arafise responsabilite. Imana niko irashaka kwininahaza, mugabo harakenewe ko nawe utanga urukundo rwawe kugira ngo iryo ninahazwa ry'Imana riboneke mu bantu. Urakeneye gutanga ubuzima bwawe kugira ngo Imana ininahazwe muri wewe no muri ubu buzima. Ahandi ho inahazwa ry'Imana ntirizomanuka iwacu, ntirishobora gushika iwacu. Ntawe Imana irihatirako, irasaba kandi umutima wawe urukundo, irasaba ugushaka kwawe, iragusaba kigoro ku rukundo rwawe, iragusaba ukwitanga kwawe kugira ngo iryo ninahazwa rimanuka iwacu, rishwara abandi, kandi iyo rije iwacu ubukiro niho wabuje koko. Mu nkuru nziza Yezu araciye umugani urimo inyigisho nyinshi n'intumbero ndende ikomeye cyane. Aha twumvise agira ati ngo ubwami bw'ijuru. Ubwami bw'ijuru yakora buvuga rero benshi ari gihe baca barindira kubona hamwe twese tuzoba turi mu ijuru, kandi ngira ngo murizigiye ko muzorijamo. Uwo atagizigiye iyo bari kurira meza. Jewe ndagizigiye, ni naco gituma natanze n'ubuzima bwanje, naho nogwa mvyuka vuga nti tugwe tuvyuka ariko tuze turitahe. Ariko tuvuze ubwami bw'ijuru ntiturorera ubwa mbere biriya bizoba ku mpera za vyose. Yezu akagira ati ubwami bw'ijuru buri muri mwebwe, bwaramaze gutangura muri mwebwe. Igihe waronka ibatisimu kambikwa akagahuzu twumvise uzoserukana hariya. Aha niho mubona iyo tuko turatanga ibatisimu, kijya gitambara cera nico kivuga n'akamenyetso gato mugabo kerekana yuko urambitswe umutamana mushasha, ugizwe umuntu mushasha, wiyambitse Kristo, ku buryo bw'uko mu bwami bw'ijuru Data azoza kuraba bitavye ubugeni, abaje akababona mu ruhanga izina rya Yezu Kristo, akababona mu ishusho ya Yezu Kristo. Nico gituma muri ino si, muri ubuzima tugwane kugira ngo naho tugwa tuvyuka turondere kubaho twishushanya na Yezu. Niwe twambaye. Paulo akavuga ati twiyambitse Kristo, niwe abe agahuzu kacu. Data akaringaniza ubugeni bw'umuhungu we Yezu Kristo. Yezu Kristo mu rukundo asangiye n'uyo mugeni wiwe ubuzima bw'abantu, ubuzima bw'umuntu wese. Erega umwe wese n'umugeni wa Kristo, ubuzima bwiwe ni nk'umugeni wa Kristo, uri umusheri wa Yezu. Umutima wawe Yezu akawukunda, ubuzima bwawe Yezu arabukunda, ku buryo shema gucudika nabwo n'isezerano idashobora gucika na gato, isezerano idashobora gutakara, kiretse wowe wenyene ugize uti ndayimenye, ndayivuyemwo. Ariko ntawe yihatirwamwo. Imana ikarungika abasuku bayo kugira ngo batumirire abantu kwinjira muri ubwo bugeni, ubwo bucuti n'Imana. Abo bantu ni bande? Ni jewe, ni twebwe twese twamatwo turabwira ku izina ry'Umukama tuti injira muri ubwo bugeni, injira muri ubwo bucuti. Ni wewe igihe cyose ubitumirira abandi, uvyereka abandi kuba muri abo basuku. Hari igihe tubabwira mukavyakira, bamwe mukavyakira neza, hari abo tubwira bakabishibura, bamwe mbere bamwe muri twebwe bakicwa. Aha twese ntawe uzura turaririye, ariko na cane cane kumva uti ndi umusuku w'Umukama atumirira abandi kwinjira mu bwami bw'Imana.
guhindura ubuzima bwawe ikimenyetso cy'ubutumire cy'uko uwundi wese akubonye agira ati wabonye ko Imana ari ikintu ikwakurira. Kuba ikimenyetso cy'ubwami bw'Imana, kuba ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana. Nama nifuza ko nubabera ikimenyetso cy'urwo rukundo. Ntimumbonemwo gusa umunyejabe cyangwa umusore uyu cyangwa nakava ngaha cyangwa umuntu ameze gutya. Kumbona bikakwibutsa biti Imana iragukunda kandi iraguhamagara mu bugeni bwayo, iraguhamagara mu bucuti bwayo. Mbere uyu munsi iyo tubonye abapatiri tubabona mwiki? Haratubonamwo abagwizatunga, haratubona nk'ababoga, haratubonamwo abaki. Ariko ikintu cya mbere ni umusuku agutumirira mu bwami bw'Imana, n'umusuku w'Imana. Kandi uwoza ndondera atarondera icyo yobahushije inzira, yobahushije adresse. Umusuku w'Imana. Ikindi nuko kandi ubwo butumire buserura ingene iby'Imana tubyinjiranamo urukundo rwacu, umwidegemvyo wacu. Umwidegemvyo w'umuntu ni ikintu gihambaye, ntawe ubuhatigwako. Kuko ikintu cyose kitarimo urukundo ntikiryoha. Bivuga yuko uko rero umukama twese aradutumirira, aradushakira iryo herezo ryiza ryo kuzosangira nawe. Aha mwumvise Yezu akabiserura akagira ati ihangiro ryanyu ni uguhimbagwa kumwe n'Imana. Akabivuga mu mvugo ngereranyo y'umunsi mukuru, ahantu hari inyama nziza. Abantu bose barakunda akanyama. Murambona n'abagamba iyo bamanutse Bujumbura baca bakundiramwo akanyama. Bose namwe yanga akanyama. Hari inzoga nziza zikatsuye zimeze neza. Ni imvugo nshushanyo yo kwerekana yuko ahantu hari akanyamuneza ku munsi mukuru. Dusabe kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe azogahusha, naho bitama vyoroha muri ubu buzima. Umuntu akaguma bahagira ati ako kanyamuneza nikaze kancike. Twumvise bimwe mu mvo zishobora gutuma abantu batitaba ubugeni. Hariho ugufatana utwininga ubwo butumire. Hariho abantu bababona umenga tweho kuba twarabaye abapatiri twarataye umwanya, turiko turata umwanya. N'akayiki kumubikira ikimenyetso cy'ubwami bw'Imana. Ukabona umenga abantu babirarirari. Mugabo mukama akagira ati ngumutumira. Abandi nabo ugasanga batwawe n'ibintu by'ubu buzima. Mwumvise ngo hari ugiye kuraba ibimasa byiwe, ugiye kuraba ibikorwa byiwe. Muri ubu butumire bw'ubwami burya iby'Imana izoduha gusangira nayo mu buhigwe budahera mu bwami bw'ijuru, ibihe nivyarangira, yarabitanguye muri ubu buzima. Mu bisanzwe turatangura kubihonja mu kungene twakira ibyiza by'Imana mu masakramento, na cane cane aha dutumirwa ku buryo budasanzwe mu isakramento ry'Ukaristiya. Ariko hari benshi basiba ubwo butumire. Tugire Kristo. Nagomba nawe ndababwira nzogira inyigisho ndoramana ku bijanye n'umunsi w'Imana. Umunsi w'Imana ni ikintu gikomeye cyane. Nuko tuvuga ngo umunsi w'Imana, umunsi w'umukama. Iminsi yose ni y'Imana, mugabo hariho umunsi w'umukama. Umunsi w'umukama, le jour du Seigneur. Umunsi w'umukama, umunsi udasanzwe, aho umwe wese aba afise ubutumire. Murabe ibintu bimwe duhora twitwaza ugasanga biratubujije kwitaba ubutumire, kuba turinjira nugira nti mu mwimenyerezo mwiza wo kwakira ubutumire bw'Imana bumwe bwo mu bihe by'imperuka.
Imana yarasize iyo mponjo muri Ukaristiya, ariko hora wumva abasivye imisa ku munsi w'Imana. Reka mvuga imvo zimwe zimwe duhora twumva kugira ngo umwe wese arabe kumbure ko ata bintu bimubuza, kuko gusiba imisa ku munsi w'umukama hariho ikintu uba ugabanije c'ubucuti bwawe n'Imana. Kuko iyo ufise umukunzi muragira imyanya yo kwicarana, nuko benshi ubu bukunzi buhakwa guhera kuri WhatsApp, ariko ugasanga abantu mwana yuko natwebwe muri groupe WhatsApp ari abaguma bakoma induru bati turakeneye gusubira kwicarana. Kuko hariho ibintu bica mu kubonana amaso mu yandi bidashobora guhera gusa mu bwenge. Pati nasengeye mu mutima, byaheze mu mutima wanje, ntibikenewe ko nza mu koshika mu ngoro y'Imana ngo nicarane n'abandi. Oya, Imana irashaka yuko uzukicarana n'abandi mu ngoro yayo, mu butumire bwayo ku munsi w'umukama. Harabusanga bagira bati twebwe uyu munsi mu nkuru nziza ibangabanganywe n'iyi kwa Luka canke kwa Mariko, niho Yezu avuga imvo nyinshi, zimwe zimwe akavuga izikunze gufata abantu ngo ndacari mu nkinga sishoboye kwitaba ubutumire. Ndi kumwe n'umusheri wanje naraye ngize mariage, nabona abantu bagira ama mariage kwa gatandatu, ariko ku munsi w'Imana bikabagora kuja mu misa kuri ntazi Imana. Kagira ati pati twaraye turushe, tugomba kwigumanira. Mugani kibuze yuko usanga umugeni yasohotse kuja kwaranja imishatsi, bahava bamutwikurura dimanche bimeze neza. Handi agaca bitwaza imico y'abasokuru, ntibarantwikurura. Basokuru batashe mu Mana bohimbagwa kubona witavye ubutumire bw'umukama. Ingene ushobora gusanga umuntu ashize imbere relation, imigenderanire afitaniye n'uwundi ikamubuza kumva iyo relation iha umutima igaha akanovera ayandi marelation yose. Ubucuti n'Imana umunsi w'umukama ni ikintu gihambaye. Papa yarigeze kwandika ikete ryiza yise Dies Domini, Papa Yohani Paulo wa kabiri, ryiza rwose riryoshe, abo risoma ku munsi w'umukama. Hanyuma abandi ugasanga barashize imbere akazi, ivyashara, urudandazwa. Ugasanga mbere niyagiye mu misa agiye agonanwa, arayihitanye, kandi acashaka imwe yiruka inyaruka kugira ngo yihute kuja mu vyashara vyiwe. Kabona umenga harimwo akantu kabuze, kugira gusa ntekanye umuzirikanyi ko nabi Imana nayo ni nkuko nabibwira Imana nti naguhaye ivyo ntuze kunderanje, ndagiye mu vy'iwanje. Umunsi w'Imana gufata umwanya wo kuninaza Imana, kwereka Imana nayo ko tuyihaye umwanya mwiza w'ubuzima bwacu. Kandi benshi kukagira ati naja gukora ku munsi w'Imana banyandikira double salaire, mukama we naza gusenga nza gutayara kaka Ukaristiya konyene. Mugabo ntuvuze ikintu urose haya gikomeye. Abandi mfise ibimasa ngiye kugerageza, mfise imirima, ugasanga ibintu byinshi bidufatira hano ku isi bikatugora kumva ubwo bucuti Imana idushakira. Suko byari bibi, mugabo kubiha uruhara rwavyo ntibisubirire umukama. Ni Imana yabiguhaye, ariko ugaca usanga rimwe rimwe turayibiruyitishije Imana tukayishira munsi. Mpora niweza iyo abantu bariko barirega tukaganira gato, abatanguye gusiba ku munsi w'umukama baca binjiranwa n'ibindi bicumuro bigoye byinshi. Kubera iki? Kuko iyo twaje mu ngoro y'Imana twitavye ubutumire bw'umukama ntidutaha nk'uko twaje. Iyo waje by'ukuri uzanye umutima, utaha muri wewe wuzuye ubwiza bw'Imana,
utaha wuzuye ubukomezi bw'Imana ku buryo n'ibitero by'inyosha mbi n'amashetani bikubonye biguhunga, bikwigirwa kure. Mugihe bije bigasanga ubwiza bw'Imana bwaragiye burakuvako, nta nguvu gifise, bishika byiroha byinjira. Kuko igihe cyose tugiye muri presence y'Imana hari ikintu cy'Imana cidepoza kuri twebwe. Kumwe kwa Musa agiye akamara iminsi n'iyindi ku musozi, ngo agasohoka yafise ubwiza bwinshi, n'abanyisirayeli bagatinya kumwegera, kugira ngo bashobore kumwegera akabanza akifuka mu maso. Ingene kuba mu butumire bw'Imana hari ikintu cy'umukama kidusigaramwo, tugakingirwa n'ubwiza n'ubukomezi bw'Imana. Tuzero turitaba bene ubu butumire, dufasha akanya ko gukabura umutima, tukibuka yuko si imigigwa gusa tugiyemwo, ni muri iyo migigwa umugeni Kristu azananamwo, nibwo buryo yaduhitiyemwo. Ese uko mugiye muri Ukaristiya mutokumva umenga murarambiwe, ahubwo ikaguma iba nshasha, ikaguma iba nk'inkuka ya mbere kandi ya nyuma uhereje. Niko siko vyama, ariko tubisaba umukama kugira ngo mu butumire bw'umukama twamane uwo mutima wo kumva yuko tugiye guhura n'Imana, hanyuma kandi tukagerageza kwitegura kugira ngo ntituze dusange dutawe hanze kuko tutamenye kubwitegurira neza. Amen.